jewe nawe turemwa turi hano tukaba turi bazima, hari impamvu nini ituma Imana ibona ko jewe nawe twoba turagumye hano ku isi. Turi ngaha kubera twaje kwerekana akaranga ku Burundi muri Afrika, urumva no bwaraki Burundi nak'abanyafrika. Jewe nditwa Vema, twaje ngaha kukina ingoma. Buri muntu yaremwe afise ikintu yaremanywe nacyo gitandukanye n'icyundi muntu. Ono mupira nambaye, ino t-shirt nambaye, icafye ko umuntu afise imirisho y'ingoma, hanyuma akaba ari n'ingoma hano. Umupira ukoreshwa muri uniforme z'umugwi wa Ingoma Planet hano muri Houston, Texas. Today we have a presentation for Black History Month. We have from Africa, Bermuda, Africa, the heart of Africa. Good morning, everybody. Good morning. We are here to celebrate Black History Month with you. We brought African culture from Burundi. This culture was played at the kingdom for the king of Burundi in Burundi. Today we're going to play for the king of all, God. Thank you very much. The SYB show ihari kubwa Burundian community everywhere, every corner around the world. Turavye ukuri igituma nk'umugwi wacu uvuza ingoma kugira werekane akaranga k'Iburundi, uvuza ingoma kugira userura Burundi aho butazwe. Ugiye muri Amerika ahantu henshi uzasanga umuntu wese abonye umwirabura yibaza ngo umwirabura aba muri Afrika yibaza ngo ava muri Nigeria. Urumva bakamenya South Africa, bakamenya Kenya, mugabo bakibagira ko Afrika ari bihugu 53. Kamwe ivyo bihugu harimo igihugu citwa Burundi gifise akaranga keza, gifise ibintu byinshi bashobora gukenera. Uburundi nabo bugakenera ko abo bantu bamenya ko biriho kugira bakorane nabwo batezinanye imbere. So twaje kuvuza ingoma twerekana akaranga ko Burundi hano turi. And show them the other side of our story and show them our talents. Mu Barundi bakora ibintu benshi ntibakunze kudutumira, tuba twifuza ko badutumira tukajayo, ariko benshi sinzi ibibazo bafise ntibadutumira kenshi bariko bakora ibintu kandi hari abantu bo hanze badutumira. Ariko nkuno munsi mukuru twaje mu n'urusengero abantu basengera Imana,
si ibintu byo kuzana amahera, si ibintu byo gupfa gusimbagura uryoherwa. Ibi ni ibintu byo gusenga imbere n'umunsi bashyira akaranga abirabure bose ku isi. Dufite ikibazo kimwe, tuteza gufashanya, tuteza gukorera hamwe. Nico gituma twaje ngaha. Abantu rero batumenye gute? Batumenye kubera umugwi wacu umaze igihe ukora, ubu gusa waragabanije kubera amategeko mashasha, hari ibintu tajamwo. Batumenye kubera ahandi hantu twagiye turaja kuvuza, nabo bariyo bakatubona. You'll never like it until you try it, because when I first started, I thought I was gonna be quitting, quit. I wanted to quit, but my brother told me just practice and you'll get it, and I kept practicing and I got it. You'll never know how to play drums unless you join. Mu bisanzwe twatezwa yaba ari bishoboka uko navyifuza, yaba arundi bose bavyumva nkuko ndavyumva, twatezwa kuba dufise ico ni inzu, ico nakwita mu Congereza Burundian Cultural Center. Ni ukuvuga ahantu hakorerwa culture y'abarundi. Tukigisha abana b'abarundi kuvuza ingoma, tukabigisha kuvyina intore, tukabigisha gutamba gasimbo, abigeme tukabigisha kuvyina imbyino z'abigeme. Ubu hasigaye hariho n'umugwi byakoroha uwo mugwi wabigisha. Hanyuma ndetse n'ivyo aho hantu twahafashiriza abana kugira ibindi bintu byinshi bishoboka. Ndetse n'ibyo byonyene dushobora gukorana n'u Burundi, aho twakoresha cyane bashoboye kudufasha kuronka ibijanye na publicité nka tourisme ku Burundi, ibijanye na ekonomi y'u Burundi, ubutunge bw'u Burundi, tukabwerekana ibijanye n'ibishoboka gukorwa mu Burundi kugira amakampani yashobore kujayo ko investisa amahera bishoboka. Hashobora gukorerwa ibintu byinshi tubikoze uko byategerezwa gukora. Mugabo kubera ubushobozi dufise twebwe, umwanya dufise kubera igihe nituba turi ku kazi, ingoma nazo nta mahera ziduha, niko tuzikora kugira duserura karanga k'abarundi, tumenyekanisha Burundi. Aho niho hahagaze ikintu. Hanyuma abana bacu tubakundisha Burundi, tubibutsa karanga. Wabonye n'umwana umwe bimugora kuvuga mu Kirundi, hati mu ngoma tuvuga ikirundi gusa, nubwo atabavuga igihe cyose mu Kirundi aravyumva, bigatuma ubwenge bwiwe busubira kwibuka ikirundi. Hariyo n'abana baje mu ngoma baracibagiye, mugabo kubera imbyino turirimba mu Kirundi, nama tuvuga ni Kirundi. Mu rugo abavyeyi babo babari ku kazi ntibabona akanya ko kuvugana nabo. Ubu urabona yuko bariko baragaruka gahoro. Uburundi nubwo abarundi twese twateza gufatana mu nda tugakorera hamwe. Ikintu cyose giteze Burundi imbere twatereza kugishira imbere. Umurundi wese ateza kugishira imbere. Iyo mvuze umurundi wese ni umurundi wese ateza gushira imbere ikintu cyose giteza imbere Uburundi. Kubijanye n'ivy'ingoma kubera ndabirimwo muri groupe nzi intumbero yacu, ntabwo nzi intumbero ze yandi ma groupe yose. Nico gituma ntashobora kwishura neza, mugabo ndi kumwe n'abatwara i Burundi bakambaza intumbero y'ingoma ya groupe yacu dufise Ingoma Planet. Nabasigurira ndabasiguriye akazi twihaye dukora ngaha. Ndibaza ko twashobora gukorana bakadufasha tukumvikana tugakorera hamwe mu bintu byo guteza imbere akaranga k'abarundi bi Houston n'abi Burundi. Hanyuma n'ibindi byose bishobora guca bikwegana n'ivyo turiko turakora biteza imbere Burundi tugacha tubikoreramo. Kubikora ntivyoroshe, harimo intumbero nyinshi, bisaba kumva kure kubera hari ibintu byinshi tutabona tubibaza ngo bishobora gushika ubunyene. Mugabo turiko turakora no kuraba mu myaka 5, mu myaka 10, mu myaka 15 bishoboka i Burundi. Duhereye ngaho rero tugakorera hamwe, abantu bose bafata amategeko i Burundi, natwe tukora ivyo dukora ngaha, tukashobora kwicarana tukaraba ibidateza imbere Burundi, bishobora gukogwa ivyicira Burundi byose bigafutwa, ibiteza imbere Burundi byose bigakogwa ku ntumbero yumvikana kandi yumvikanyemo na bose. The U.S.A Show ihari kubwa Burundian community everywhere, every corner around the world.